Burundi kare amatora asigaje amezi makeyi ngwabe wasanga abantu imitima yose iri mu kirere ukamenga ntibari kw'isi. Ubu rero hasigaye amezi make ngo amatora, ariko abantu babona ko bari ku TV batekanye. Iki rero ni ikimenyetso cy'uko mwebwe abanyamigambwe bumaze gutahura neza icarico igihugu, kandi n'abenegihugu bamaze kubitahura neza. Hariho ijambo maze iminsi nshaka kwihaniza abarundi kuvuga ngo mbona kazoza y'umukuru w'igihugu hagira ipfuye, kuko niyo umukuru w'igihugu. Jewe turiko turategura irya mbona kazoza y'Uburundi, igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Hariho ikintu burya aho usanga kiva mu ma inspiration ngira ngo na mutima mweranda afasha. Umutahe w'iterambere nta kindi ni shaka gusa, ni shaka twese twaba dufise muri iyo mbona kazoza. Tumaze kubona tutigitereza gutera imbere, umwe wese atereza kurondera ico yokora kugira ngo atere imbere. Niba uri mu nzego z'igihugu, wewe wokora iki kugira ngo igihugu gitere imbere? Nagiye muri Zambia nico tuba mu migenderanire ikomeye, ngenda kugenda aho duhatugurira imbuto, cavuga nti kabundi bahora baduhenda imbuto ziri ngaha kandi zigugwaye. Cavuga nti kuva rero tuzozigurira ngaha, ntawe usubira kuduhenda ngo tuce ku bantu muyoro. Vuga iyo baraguriye nihe ku buryo aho twebwe dusanga ikiro kigugwa 4,200 mugabo akagurisha 1,050. Iyo bapfuma kugurisha 5 twavuze tuti bungutse amaheranya ako kiro. Nuvuga bikwereka iki? Abantu ntibaramenya ico arico uburongozi bw'igihugu. Hanyuma benshi bazi ko ari kuja konka ikigega ca leta ugiye mu burongozi bw'igihugu. Abandi n'abavuga ko ntashitse mu kigega ca leta, reka nje konka abene gihugu direct. Wikigega ca leta ne ca bene gihugu naco ugiye kuconka rero hari unaca avuga ati bajya bari mu nzego z'igihugu bagiye konka mu kigega ca leta, reka nanje ndabereka ingene nja konka, reka nje ngenda kwiyongera abene gihugu. Burya rero nkuba inzigo ubu nkuba aho usanga ujya mu ntara muri iki kiro 2,250 ahinzigira mwishe. Natubwira aho yaraguriye tuje kuraba amahera yaraguriye. Nababwiye ko nabahamagaye kugira ngo tukarishana mu bwenge tuhanahana ivyiyumviro. Bene rero nkamwebwe abanyepolitike bekera umwami, abakoroni bataraza abanyepolitike bitwa kugira igihugu gitere imbere naho nyene ni ukumenya yuko cubakira ku karaga kacu. Uyu munsi n'umunsi mwiza twarose akaryo kugira ngo tuganire mwebwe umurongo y'imigambwe, tukaba tubona neza yuko duhura kugira ngo tuze turashirana ku gihe, kuko Uburundi bukura ku munsi ku munsi. Iyo umuntu asamaye muri iki gihugu usanga ibintu byamaze guhinduka, ugasanga uri inyuma utakimenya iyo abandi bageze. Aranda bivuga ndiko ndatera inkuru mvuga nti Uburundi boraba neza asanga uhinduka ku munsi ku munsi nk'umugera wa sida. Niho abahinga bagenda bakawupima neza bagaca baja kurondera umuti, bagiye gukora umuti bagaca basanga umugera wahindutse. No mu Burundi buze murabe haheze igihe quartier utayigiyemo agahera amezi 3, ugiyeyo urayibura iyo yagiye. Ndanibuka abanditsi ba kera ba poroteri bariko baravuga ibintu ingene bihinduka. Oya ni lettre persane, muri lettre persane niho yavuze ati ngaho ibintu bihinduka ku munsi ku munsi. Ati n'umugore asohotse agiye gutembera mu kugaruka barinda gusambura umuryango kugira ngo yinjire. Kubera iki?
ni kuvuga umugore yagenda nk'ubu haramukiwe demarche yuko abantu batambuka bihese cyane imishatsi bayisokoza bajyamitse akaza kugaruka basigaye batambuka bahagaze neza n'imishatsi ihagaze kandi adashobora kunama nuko umuryango bari bakusambura bwayinjira rero igihugu cyacu nibabona neza ni igihugu kiguma gihinduka uko bugihugu bwite kandi n'abarundi baguma bariko barahinduka nabo nyene uko bugihugu bwite nakaryo mbere noca mfatiraho ko kubakeza ukeza abarundi bose na cane cane mwebwe abanyamigambwe kungene igihugu muriko muracifatamwo neza. Uburundi n'umunyamahanga bujemwo kiretse babandi b'abanyenzigo bameze nka yafisi yabona ivyamwa bikayinanira gushikirira kibabona kare n'ivyari bihiye. Abinjira mu Burundi bose barabona yuko ari igihugu kimeze neza gitekanye kandi turavyumva niba ariko arivuga barashima yuko igihugu cyo Burundi cyasubiye ku murongo. Hariho umunsi umwe twari turi mu nama y'abakuru b'ibihugu haraho umuntu umwe ajya turiko turaramukanya aca avuga ngo mbonye Umurundi ngo ndatangara ngo Burundi ngo bwari umuzigo ngo kuri Afrika ngo none ngo ubu nibwo busigaye ari we mugira neza muri Afrika ati ndazi ingene Burundi buriko bufasha kugarukana mu mahoro n'umutekano mu bihugu bya Afrika ati Burundi burahimbaye cyane kubona ingene busigaye bumeze kandi noneho ntitwareka gukeza abarundi natwe twikeza twese kuko muravye nk'igihe ikiringo Uburundi bwarongoye ishirahamwe rya Afrika buseruko ni ikiringo n'amakungu yabonye ko umuryango wa Afrika buseruko wari ku kibuga waraboneka bakabona yuko Burundi bwadugije umuryango. Rero ivyo byose nivyo twokwihaye. Hariho ibindi Burundi kare amatora asigaje amezi makeyi ngwabe wasanga abantu imitima yose iri mu kirere ukamenga ntibari kw'isi. Ubu rero hasigaye amezi make ngo amatora ariko abantu babona ko bari ku TV batekanye. Iki rero ni ikimenyetso cy'uko mwebwe abanyamigambwe bumaze gutahura neza icarico igihugu kandi n'abenegihugu bamaze kubitahura neza. Ni ikimenyetso yuko abarundi twakuze, ni ikimenyetso ko abarundi twakuze. Ubu muragwivuze mwebwe migambwe ko idahanganye. Ubu ikica kinezereza nuko bivuga vyerekana ko abagize imigambwe ubu bameze nk'aba bandi bagize ama equipe ya sport naho hagere higanwa bagoma bakina bazi yuko ari abavandimwe. Naho rero biraboneka ko no mu migambwe umwe wese umutima uri mu nda atari bakorera mu kirere nihinduka ridasanzwe kuko karenzi burya uwasura inyuma karaba neza. Hariho n'umuntu agira umugambwe atakinde arondera avuga ati ngize umugambwe niho noca shikiriye, ngize umugambwe niho noca shikiriye. Umutima ugaca usanga uri mu mutwe atabishikiriye rero ari byo yari yariteguriye ugasanga ahitamwo no konona. Iki nico kwiteza. Ntuze ikindi cyo ukeza ku barundi amwebwe nyene abanyamigambwe cyane cyane kuko ni mwebwe novuga nti les influenceurs de l'opinion. Ni mwebwe iyo muri kumvuga ibintu bamufise n'abari nyuma yanyu. Abarundi barerekanye ko ubu niyo bafise ingorane bose bazakirira hamwe kuko kera habaye akagorana gatoyi wacu usanga ari migararizo abantu bacu bagaraniza mugabo uno munsi habaye akagorane mu gihugu ingorane ibaye niyi wacu turayisangira ugasanga abarundi bagoma abakizwa n'abakunda bakavuga ngo rindirane kwizigira wihangane uhizigira. Rero abarundi ubu niyo babonye ingorane bararindira
bizigiye byerekana ko bafise umutima mwiza mu nda. Na jewe anje akengurukira Imana gushobora byose, kuko mu bihe byose ducamwo ingorane duhura nazo mu gihugu, ibyo ari byo byose ndabona yuko Imana irazifashamwo. Ahubwo mbere jewe usigaye mvuga yuko ibi tubona ubu ahubwo n'ishuri tuba twinjiyemo ni salle de classe umenga no kwimuka. Muravye igihe cahera ca kera, abarundi bose bo mu yavuga ngo je noronka amahoro turabihetse, bose civuga cari noronka amahoro turabihetse. Mugabo nose amahoro hari akandi karuga cakaza kuko turi kwisi. Novuga iryo shure ry'amagume twariciye turiga turatora ukuri, aca ucuhazi indi ingorane nayo wije mu yindi. Ni nkuko wimutse ugiye mu kindi kirasi, wari mu wa mbere ugiye mu wa kabiri, ugashikaho ugasanga hari inzitizi nazo tukaziga. N'ibi dushitse mu cigwa kijanye n'ubuzima bw'abenegihugu, iterambere, ubutunzi bw'igihugu, naco ni cigwa duca twinjiramo, kuko novuga nivyo tutari bwashikeko kandi bishikira ibihugu byose. Ugaca ubona yuko rero twinjiye mu ishuri, twarinjiye mu ishuri kuko nk'ibibazo nabonye twagiye turahura navyo, aho kuvuga ngo harabuze amadevize, uhasanga umenga abantu bose n'umuntu atarabone mu maso idolari ukaja kumubwira ngo urabikenye, wewe wokerekera utigeze unabo. Mugabo baraza kuvuga bati urirakenye, hajya kwari kugira ngo abarundi bamenye ico ari cyo tunga ry'igihugu. Na jewe byaratumye niga, kuko naciye ndaba ibihugu ifaranga ryabo ryapfuye, ibinyamahanga rigakora rikaja gusoma ku isoko, ntimugire ngo mbwirukire biroroshe. Ibuka bavuga ngo nta n'urwa Kongo ngira Zaire, wajana umufuko w'amahera ugiye kugura igitunguru, hanyuma gushika batabakoresha amanyamahanga kuko iryo ryataye agaciro. Nono munsi murazoraba rirafise agaciro ihera rya Kongo, mugabo usanga mu isoko afise aha n'inoti z'amagumye Kongo, aha n'amadolari. Urumva riracaja ku isoko, ruvuga hajye niba riragira agaciro naho mera gute. Ico bituma rero kigagiye je nakuye icigwa, kuko babaye hakiri urwo ruririmbo, hacaza abandi bavuga ngo tagatesha agaciro ifaranga, tesha agaciro ifaranga, kandi usanga n'abize nabo nyine ico cigwa baciye bakibananira. Hariho uwize umwe nigeze kubwira kandi afise doctor muri economy, taramubwira ni wewe hariho chapitre utize naho uravuga, ayo bavuga ngo nta wundi muti watari ukudevara ibihera ry'Uburundi. Je ndabaza bajya muri FMI niho nabajije ikiro cy'umuceri cyovuga 20,000 y'amarundi, ni mu byerekeye iterambere, ni mu nyereke ingene Burundi buzabuteye imbere kubera ikiro kiguzwe 20,000. Ndavuga niko sanze ikiro cy'umuceri kiguzwe 20,000 Burundi buzabuciye buduga mu iterambere, nica nagishira ku 1,000 kuko urumva byo bari sawa. Nyishura ni umunsi kuva Bujumbura gushika Gitega tworiho umuriyoni, nyereka bwitabe igihugu bizayibaye, kuko uvuze bifaranga bitagaciro, uvuze uti gufata bisi twari bikarato by'abaye. Nuba rero ngobo twarize ico cigwa cy'ubutunzi bw'igihugu, hariho iby'ibitoro byose umva kuri ayo makungu n'abajije ni mbe Karemwa yakora ko muvango murayakeye, Karemwa yakura bose baca babacwe mwayakura mu mufashanya. None umuntu yagufasha yase gufasha uramukubita ugira iki, ahubwo umenye nawe ingene nawe ubakeswe kinore. Ibyo byari bibaho, umuntu akavuga ngo abantu ngo barakenye, mugo uriko arabivuga ariko agura Heineken y'ibihumbi 15, ukabubwira uti sawa nyereka ingene wari utunze ubu ariho wakenye. Ibyo byose byari bizima turiko turiga. Igitoro hajya twarize ko twasanze nta politiki y'igitoro yari yarigeze muri iki gihugu cy'Uburundi, kuko hariho umwe yaje avuga ati Jesse ndumvira uvuga ko mu zigitoro, hanyuma bavuze abantu muti aca bazikibazo ngo mbe nk'umuntu unyotewe bavuga ngo agira kuzanire amazi utagira indobo yavomeramo, akumarira iki bude utavoma. Ati none nka mu Burundi
ati ko mutagira naho mugishira ndege nta stockage burya dore y'ukwezi nitwigeze tubyubaka kubera nta politiki y'igitoro yigeze iba n'ubwo ibyo byose rero byatumye duca twiga tukaza turabona icyo twokora Uburundi rero nicyo gituma buguma buriko buratera imbere hanyuma hariho n'ibindi usanga n'abarongozi batazi icyo bajejwe babona ibiti kwicara mu biti hanyuma ibintu biratubana urudubi hariho akararo n'amandiko datanga abarundi abenegihugu barasiga uburongozi bw'igihugu mu iterambere uzosanga mu iteka barafashe barubaka amazu meza uri hariya hejuru ku ntebe ya haruwa niho ubibona neza ukavuga uti rero abo barasize inzego none amabarabara azocahe amatara n'amazi bizotangwa gute mu nzu zubatswe mu kajagari byerekana iki ni uvuga abantu baragiye bariyicarira abenegihugu n'abateza gutera imbere mu bisanzwe kugira habe ordre nuko inzego z'igihugu zitunganya neza ibintu abantu bagakorera ku murongo mugabo nk'ubu niho bariko barabona nkaho kajagari kujya mu minsi zizosanga ubu abenegihugu bakorera ku murongo waciwe n'ahandi rero usanga inzego z'igihugu zicerewe zica zigira iki zigenda zisambura zigarukana ibintu ku rutonde bakabaza ati none twavyubatse muri hehe kwari nateza kubibona aha n'ivyigwa tugenda turaronka uko buteye uko bwiza ariko rero tukanezerwa turavye Burundi kuva naho bugeze hariho akarusho tubona twebwe nyene kuko turabona ivyo tutari bwabona rero uno munsi turashima kuko abarundi urabona neza ko bari ku kivi kandi urabona ko ubu bariko barashira mu ngiro baraba ingene bazoba hejuru kuko bamaze kubona umuntu yubaka kabona umuntu agwiza umwimbu no kwabona kwejo hari rero biranezereye kubona bariko bakora baraba mbona kazoza imisi heze rero urumva twari tumaze imisi turiko turatembera dusigura ibijanye niyo turiko turaja kuko igihugu ntikigera gihagarara hariho umwanditsi yanditse yuko la révolution ne se termine jamais ati kuko hejeje iki haca haza ikindi uheze iki haca haza ikindi mu gihugu uguma utera uje imbere nico gituma rero uno munsi no muvyo tuganiramwo twavuga ibijanye n'imbona kazoza y'Uburundi kuko tutabona iyo tuja ntidushobora kumenya inzira tujana hariho ijambo maze imisi ishaka kwihaniza abarundi kuvuga ngo imbona kazoza y'umukuru w'igihugu hagira ipfuye kuko niyo umukuru w'igihugu jewe turiko turategura irya mbona kazoza y'Uburundi igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 hariho ikintu burya aho usanga kiva mu ma inspiration ngira ngo na mutima mweranda afasha naho nama numviriza uriko umviriza ijwi rya Amerika baramwumva bavuga ngo l'éditorial reflète la politique des États-Unis nuvuga hariho imbona kazoza États-Unis politique yayo hanyuma hakaba abanyamiganga ba republicain aba démocrate kuko bose bakora bisunga iyo baje twebwe rero natwe bamaze kuvuga ngo nimbona kazoza mukuru w'igihugu manda yiwe iheze c'est fini hatazi udakagira iyindi mbona kazoza tugasubira gutangura tuzofata ushitse mugabe igihugu wamaze kubona uti turiko tuja amaja ivyo byose uwuje wese aguma muri rya barabara kuko ni barabara rusange nico gituma niko ndababwira abantu bareke kwihenda kuko ibintu bimaze kwinjira mu nzirikanyi kubikurayo biragora ahubwo tuba babona ikindi kintu kitarimwo ingeno igasanamu igashusho y'Uburundi ahubwo yovuga ati shiramo niki Uburundi buzotegeza ko bumeze uko rero no munsi muze tuganira ni by'ubuzima ubuzima mu gihugu ni nk'umuryango nico turakinezererwa kuko n'ibintu bijanye n'amacakubiri y'ubwoko byaraheze urabona ko abarundi bariko bariyumva nko mu muryango none rero ivyo turabishimikira kuko twese turiko dushaka kugenda twumva ibintu kumwe
icuma gikarishikira nta bwenge ndabarusha icuma gikarishikira turakarisha twese kugira ngo twese tugere tubona ibintu kumwe. Rero umutahe w'iterambere nta kindi nishaka gusa, nishaka twese twaba dufise muri iyo mbona kazoza tumaze kubona tutitegereza gutera imbere, umwe wese ategereza kurondera ico yokora kugira ngo atere imbere. Niba uri mu nzego z'igihugu wewe wokora iki kugira ngo igihugu gitere imbere, kuko narabonye navyo nyene abantu ntibari bwabitegera. Urashobora akarorero ni gatoyi umuntu abonera hagufu iyo dufata mu bushikiranganje bw'uburimyi babwiye muri ubwo bushikiranganje igiki uri kurakora kugira ngo igihugu gitere imbere kijanye n'ijyambona kazoza. Hariho abantu baca bihenda gaca yibaza yuko agronome communale cyangwa BPAE cyangwa minisitiri azoja kurima ngo niho igihugu kizagitera imbere. Nk'ubu no gutegera yuko leta no fait pas leta fait faire iyo abantu ntuzuma akenera se waja gukina mugabo ariko arakoca ekipe yiwe igatsinda nawe yatsinze kuko objective ni intsinzi. Rero nko mu nzego nararavye ngo twarahombye, niho namenye ko abantu batarategera icyo ari cyo uburongozi, kuko nari nafashe umwanya ndavyigisha burya mu bisanzwe kw'ipremese ari inama ngirisha nko mu burimyi. Jewe ndibuka nk'umunsi umwe nagiye ndicara muri izabu nirirwaho umunsi wose ndiko ndabigisha ndababwira nti imbuto ni nk'urusoro, isuka ni nkoho. Rero mwebwe muri eta major logistique mwe mukenje kuzana minisio zizotuma dutera imbere. Ndabibigisha jewe nyene neza nk'imbibo ibiraya ndababwira nti ibi byatsi bitaribwa bizohinduka ibiribwa, izi nyovu nazo nkeneye, izi nyovu tuzozikura itegure kugira ngo zagwe mufise imbuto. Ndanabereka n'ingene bigenda, ndabwira nti mwebwe murabahinga cya muri laboratoire mutugirire ama vitroplan, hanyuma ca murondera aba privé bace bazana amasere bace bayatera ayo ma vitroplan baproduise ama mini tubercule ni mini tubercule nazo muce mubereka mu bankadre bace bongera bayizirime zivemo amasuje muce mubongera mubereke abo ba privé gushikaho je nabwira ni objectif shaka yo kumena gihugu atosigara ari mama prebaze kugira yimbure vyinshi agira amarofoni manini. Mugabo hari muri 2020 umwaka abantu bararimye byashinge barikuraho mugabo imbuto y'ibiraya kabisa ntayo byerekana ko bari muri izo bari mu biti gusa kwicara igiti ni yinte ivyicara. Ibintu rero ni haba uno munsi uburongoza no kurondera icicaro kuja kwicara imbona kazoza ndashaye tuyiseze. Novuga uri mu nzego z'igihugu utegerezwa kumva icyo utegerezwa gukora, ndazi yuko hari abariko barabira. Kubera iki nagiye muri Zambia nico tuba mu migenderanire ikomeye, ngenda kugenda aho duhatugurira imbuto cyavuga nti kabundi baharabaduhenda imbuto ziri ngaha kandi zigugwaye, cyavuga nti kuva rero tuzozigurira ngaha nta usubira kuduhenda ngo tuce ku bantu muyoro. Murabona ingene imbuto zishitse zigugwa 4,200 mugabo abandi bariko baronka bene igihugu bagurisha 25,000 baranguriye vuga iyo baranguriye nihe ku buryo aho twebwe dusanga ikiro kigugwa 4,200 mugabo akagurisha 25,000. Yapfa kubapfuma gurisha 5 twavuze tuti bungutse amaheranya ako kiro. Nuvuga bikwereka iki abantu ntibaramenya icyo ari cyo uburongozi bw'igihugu. Hanyuma benshi bazi ko ari kuja konka ikigega cya leta ugiye mu burongozi bw'igihugu, abandi n'abavuga ko ntashitse mu kigega cya leta reka nje konka abene gihugu direct w'ikigega cya leta n'icabene gihugu naco ugiye guconka. Rero hari undi acavuga ati bajya bari mu nzego z'igihugu bagiye konka mu kigega cya leta, reka nanje ndabereka ingene nja konka, reka nje ngenda kwiyongera abene gihugu. Burya rero nkuba inzigo ubu nkuba usanga ujya mu ntara muri kiro 25,000 ahinzigira mwishe
natubwira aho yaranguriye tuje kuraba amahera aranguye duce tubimenye mugabo nk'ubu ni wa wundi avuga ati nibishakira imene ndabizi ukuri rero niko tuza turakumenya uburongozi bw'igihugu buhinduka uko tugenda tuza turiga tukabona ibintu uko biri ubona utaye rero mu iterambere icambere n'ishaka iryo shaka rigutuma umenya ko ufise umutara igihugu cy'u Burundi mu mazimisi mu byumba je ndavuga yuko igihugu cy'u Burundi igikenye kiratunze cyane kuko je nagize iperereza turiko turakora ijambo nakazoza tuti none umutahe tuzokura he kugira Burundi bushikira turarondera ikintu ivyo bihugu bifise tudafise turabibona kandi avuze je ndonderera ikintu cyabateje imbere twebwe tudashoboye n'ubushinwa barakubwira bati amakoperative rero yateje imbere ubushinwa ndagenda kwiga gute barabinyereye muri Chine nabonye n'intara isa no Burundi nyene bagiye kuyintemberezamo barabanza turi mu ndege kabisa baratuzungukije tuyiraba hasi milikorine ari ugusozi yere bararima cyane niho naboneye n'ingene natwebwe mu Burundi tuzotera imbere tavuga shitse mu gisagara nisubizayo n'imodoka dusubirayo n'imodoka zekuraba bijya tuvuga ngo agroforestry nabo ingene ibiti bana n'ibiterwa ingene bagira ibigwati ugasanga ahantu hari inzu ha 200 ugasho usanga handi hari inzu zindi 200 ingene bakakutubarabara kiretse ko bateye imbere ntakabara utubarabara ntakwiye twiwacu yetwe nigenderane mugabo baramaze gushaka ikaburimbi akera bakubwira bati twarutuyira bagenda kuri amaguru ubugoro munsi uriko turabandusiza bakaburimbi no kuvuga gato mu muntu akatoza tubona kandi barabara bw'imigenderanire burya buzaba burimo ikaburimbi umuntu azoba aba mu nzu y'amaetaje aba muri etaje ya 200 agacimanuka mu gitondo n'agakinga bafise utumoto n'imiduga moto nizazindi z'amabati bacomeka muri kurapira kwa telefone amanonsa cyahitana akamoto k'umugore k'umugabo abandi nabo ugasanga bamaze gutera imbere kabona umuntu ariko ararima Mercedes parkinze bwaka ari umurimyi mugatwe kari umurimyi hari nyarucari irifuko indo umutaye wa mbere nasanze umuhingura itunga kama Imana yaduha iryo naryo turarifise kabisa jewe nagiye mbona umuntu aje avuga ngo none mwe mukenye kwere igute ati ko mufise ubutare bwinshi ati je ni mumpe kwivre ndayihingura kwivre ninahora nama niko ndayiroda uko kera baracura ubuto iriho nye acaranyereka ati kandi ati je nta mahera naza hayo office ati mugafise ubuhiga ati rero niboza n'amahera leta nizana amahera hano batumikora ati ntibizimvye no gukora utwatagoye processes bukeye kabiri nzabona ubundi ati iyo rityo mu musiganwa iri bivanza ari vyinshi ati murafise rityo mu mashuha ega yaca yinzaniye we wagafu akaza ati ihi Nemo yashobora gusoza ibyo mufise ntibigoye guhindura nuko sawa je ndaraba rero nasubira inyuma abandi ubundi yacambwira ati nga mu Burundi ati mwogira uburimyi neza kijambere ubu nyene muzoshora hanze twe turi abantu benshi ngo igihugu n'igito turi benshi ati yo ataha umuntu wese bacera nantenga nabwiye ingaburiye Burundi abarundi nkabagaburira Burundi umwe wese atwara 0,66 a ugaburiye abarundi bacambire kuko togo kugira niyo rero mu nyuma tino turaganira ndabwiye yuko ije nko muhire wanje mu rugo nifise ibiti by'amavoka birenga 10 bivyo biraba wazo vise ibiti 10 ubuzima bwose buhereje ku Burundi umva bobo barabona itunga dufise naje tutaribona uno yacegenda ambwiye ati mutanguye uko ati Burundi mu myaka itarenga 10 mushobora kuba mufise igisagara kiruta igisagara ca Singapore tuzobikura ati mwebwe ati namaze kubona gaha jenyere natwone n'umuntu karugabara muri Afrika hanyuma nzabona wonde nawe ko muri Espagne acazambwira
ati jeniziye ku rukwavu gusa, ati urukwavu buraya niyo nyama ya mbere yemewe, ati je nivyo nkoreramo hariya ndazorora akazihingura, ati none nje Burundi ntavyumvise ko amaze gufata ingingo. Asiguriye ku rukwavu, yaciye asanga urukwavu rwonyene rurashaka guteza imbere iki gihugu cy'u Burundi ari urukwavu. Nari narazanye mu nzungu mu expert muri byo wo muri Afrika y'Epfo, niyo yaciye antwenga namubwiye ngo yigishe abakozi banje, hanyuma acambwira ngo ariko ngo mwe murashobora guhiganisha igikoko n'umuntu mu kurya. Ati aho naciye hose nabonye indya z'inkwavu, ati hose, ati none mubwira ngo muzigaburira amashu ngo muja ngo mugira ngo amakaranire, ati akaregeranya ibyatsi byose dufise muri iki gihugu, anyereka ibirimo amavitamine, anyereka mwiki erega sagarate araturiho nyane tutabizi. None iyo muri byo bihagere muramuvuga urumva ngo harabuze gusoma imikubi ngo kugira ngo biheme ngo muyagucene, ajye mababi yose uciye afata ukayanikira yose n'ibya zikwavu, icanda, umubere, igihahe, amababi y'amapapayi, ayereka n'ibindi byatsi nyene dukubura navyo atari mwe twahora tugaburira. Acambwira ati mwebwe murashobora gutungishwa n'iki conyene. Nkavuga nti Imana rero yahezaga Burundi, ahubwo twebwe indongozi nitwe tutari bwakanuye kabisa. Ubu rero ndabona ko twakanuye kandi kugira ngo hingure iritunga kama development capital imwe ihera ku nyigisho, ubumenyi mu mashuri, none ubumenyi ubujana n'ubumenyi bwo guhingura byayo. Aya mashuri yacu mubona ashobora guteza imbere igihugu. Jewe ngoma mbaza none kubera iki dufise abantu babinonosoye mugabo karindira bashaka ko programme umwaka nize muce muyisambura mu mwaka uza, duce tugura ibindi bitabo bishasha twame muri perpetuel recommencement. Ico ni kintu maze kubona tudashoboye guhindura inyigisho mu mashuri, kwigisha abahinga baja gukora ibintu mugabo byose bihera mu mutwe, psychologiquement twasanze tudahindutse bizokunda. Ariko ubumenyi ikintu gikomeye tugereza kumenya amaprograme two kwigisha, amaprograme two kwigisha twebwe ntitwakabere kare. None kandi ntimuze musubire kuzerinza, kuko iyo baba badukunda bari gusiga batubwiye batingira itunga aho turisize murazorikoresha rizobateza imbere, mugabo barafuriye baranyegeza cyangwa reserve naturelle. Hajya nazanye aba engineer bo hanze, uwo muzungu yarafise akapareye agenda araraba ngo abikoze mu myaka 40 muri Afrika y'Isud akora mu butare, yatoye akabuye gatoyi aho ntagiye acasanga harimo korota, ari twavuga ngo principal ni hasiteri, asanga harimo korota, yaravye barabona ngo n'inzaha ariko aramuri aja avuga ati hagiye mu kirundo honyene Uburundi bwoca buja kuri bourse, ati nitwatanguko. Numva rero itunga turarifise mugabo tubuze abahinga bavuga bati ubu kuja guhingura itunga Imana yaduhaye. Ikindi kintu twabonye ni byo gutunganya itunga ry'igihugu, twasanze burya no mu kira ca leta itunga ry'igihugu iruzu mugane tuzi kuri tungana naryo nyene. Mwarabonye tuvuze ngo budget programme, bose umengana igikoko uyivuze budget programme umengana igikoko product byategereza kuba biri umuntu avuga ati nzokora iki kizoza biki. Rero twarabose budget narayibonye, arabwigeze mubona ngo PTB yavuga ngo nzokora iki kizana amahera ndetse eka twese twumva consommation amahera azova he muri obere import tax biteza imbere igihugu gitezwe imbere na production. Novuga tudafise ikintu dushora twebwe abarundi tugashora hanze, eporuta nivoka rivoka iyo tuzana amahera meza cyane, hajya amahera tugura igitoro ivoka yokiza n'igitoro cyose sinasanze tugifise. Cyo nyene igitoro nta kintu na kimwe burya tutagira muri ubu Burundi twempa. Rero gutunganya neza itunga ry'igihugu ikintu gikomeye. Nabonye ingene
n'amadevize yinjira mu gihugu asanzara bakanka ko ajya ahabona ngo tuyagere bakatungira mu gihugu iwabo. Ibyo byose ni ibintu bituma tugatera imbere. Ariko hariho n'ikindi kiruta byose, umutekano atawuhari dusambura nibyo twari tugeze ko tubura iyo tuja ntitugira iyo tuja nibyo twari dufise turabisambura. Umutekano nawo n'undi mutahe ukomeye cyane. Nicyo gituma aha kubona hari inkore mu gihugu twese turishimira Imana. Ibyo turiko turakora byose tubikora ko tubona ejo ko haba kare. None bavuga ngo agahenda kagomize umufuko nje kubaka nzohungane twese tutaguma twicaye tuba tugeze dutera imbere. Ubundi mutahe ibidukikije bane bamana aha twashaka kudegrada iyi si yacu. Sinzi ko mwebwe iyo muduze ruguru muhora mubibona, aho ubona ahantu hahora agasozi ugasanga hari urubuzi. Jere umuntu yagerageza kunkombera ngo hajya nuko wari umwana ngo warakuze gusa gutakibona ibintu nk'uko byabimeze. Hajya ahantu hari umudugo jenzi hari agasozi, none ko ubumenyi bwe harateze. Hajya tworaba nabi twosanga isi yacu yose yaragiye tukabura iyo twayibonye. Ibidukikije nasanze c'est l'avenir. Nicyo gituma ubu nariko niyumvira plan gukora. Muramaze kubona ko twayitanguye kuko mu Burundi hari n'ibintu bigoye umenga twe twize ntituzi no kwandika. Dukora muri orare kuko babwiye abantu tingirira plan uyinyereke ingene wabipanze document bagire ngo rero abacabwa borondera umukonseri kandi mu mutwe wabo byacu byuzuye. Hajya rero burya mwabonye tubata cy'umuserege umwe no kuvuga yuko kubera Burundi ari udusozi umuserege utegereza kuzubura kugira ntagire inkukuri zo kugereshe kamwonga naho wari udusozi duhurira tugafuma tuyimba amapwiza amazi agahe kugira agendera nyigitera hasi ntitwigere tugira amazi agenda. Mumbona kazoza ndiko ndabona intara hari intara babikoze neza ubona ko abishize umwete n'ahandi batarabyumva mugabo ravyo mbona kazoza duhejeje ya meserege uje tutoca dushya kuri terrasse radicale. Aho naragiye mu bindi bihugu nzagaragira terrasse radicale amazi avuko na kumeza agaca yinjirira hanyene amase y'inka niyo yambera resista burya mara imyaka 3 atarahera kuko hoho utashizemwo ya acide nta umukoresha amase y'inka haca haguma gushikaho hazoryoha. Urumva ko rero dutangure dukinga ibidukikije dutere ibiti bibana n'ibitera. Hari ahantu moranca asangi hari umuntu yari munyamakereveriyo ngaha byaza bukirasazi ubigitega. Iyo mbonye imirimo iri munsi y'amakereveriyo niho ncabona cyane. Niyo imvura imaze ndweze biritagwa ho usanga hagitotahaye. Urumva rero ikibintu bidukikije mumenye ko ari umutahe ukomeye. Icyo gituma tegerezwa kwikora. Ikindi nacyo imigenderanire n'ibindi bihugu kugira ngo twungurane. Jewe igituma ndabishimikira kw'ibyo uretse umutekano kugira abarundi bakingirwe iyo bari hose. Jewe hari ikintu kimbabaza iyo bari kwavuga ngo Afrika subsaharienne irakenye ari yifise ressource naturelle. Iyo twicaranye rero tukarabana mu maso twese tavuga none ingorane zimwe urasa igihugu kirimo umuhinga abahinga bazi ikindi kirimo abahinga bazi novuga twohana abahinga hagati yacu. Nico gituma kugira imigenderanire y'ababanyi ni vyiza cyane. Nk'ubu akararo naka kazambia nasanze hajya baravuga ngo abantu bagukora imbuto sinari nzi ko ari ihinguriro. Imbuto ni ihinguriro kabisa industrie réelle kandi hari ibigori bagashyira muri laboratoire bakavyoza. Ndabona yuko ari ibintu bikomeye nk'ubwo buhinga bashaka kuvuga uti kubera imigenderanire myiza mwebwe muri mu mahinga muri ibi natwe turahinga muri ibi duhana ubwo buhinga ugasanga igihugu byaramaze gutera imbere kandi byose
biri kumwe. Ico gituma rero uwo mutahe nawe nyene kugira imigenderanire myiza iriho, ariko umenye yuko ubu muri mondialisation le monde est devenu bipolaire. Kubera iki hariho abateye imbere bavuga bati aba bagatera imbere twebwe duca tubura isoko, kandi je ndabuka iyo wateye imbere nibwo gifise yuja imbere yawe ugica amabarabara ntucubaka ibitaro ikigira iki none ugwaruka ruvuka ruca rubeshwaho n'iki rutagira ico rukora. Vyiza rero utereza ko ufise ahandi uca ubikorera, tukavuga uti jejanye imiliyoni 10 mu Burundi mugaciye njana abazihembwa bagaca bayatahana iwabo, niko bigenda. Wewe ukishiga rero urorera ngo baza guteza imbere, naho ikenereye yuko umuteye inyuma baronke aho bakorera. Rero iyo mwondi maze kumera uko abanyenzigo barabaho bagutesha amazi, barabaho kabisa, barabaho ndazi umuntu ari muri kampanye batavuga ngo turashonje ngo ntavyo urya tugira, ngo ni mu ntore gusa ngo bajya bishima ngo tuza kwibaza. Urumva rero haba hariho abagira inzigo. Nehemiya ariko arubaka igihugu muri Bibiliya, hariho abitwa ba Tobiya babaye baragira inzigo bakamusambu bashaka kubasabota, gushika avuga ati umwe wese yubake afise inkota yiwe hagati y'inkota. Hanyuma babonye badashobora kubasambura batavuga ngo babijya bubatse ngo ni mbwebwe bitsitaye koko byoca bihemuka. Urumva rero ivyo ngabamuzi yuko biriho, ariko umuntu bavuga ati Uburundi nunguka iyo muri inyuma none buduze ncamomba kefe agacarondera ingena gasubiza inyuma. Ico gituma rero ivyo vy'imigenderanire navyo urabikomeza mugabo uzi yuko uri independent, ko wishinze iyo badukunda none izofashanya bazana n'abaraziduha nibaye baziduha ayo madevize tuyabone. None rero kwibaza byukara kuriki batatwereka arubutare. Ivyo byose rero nibiducisha ubwenge bona, ariko sano introduce ubuzima bw'igihugu ingene bumeze iyo tuja turaba kugira tubone iyo tuja. Rero nababwiye ko nabahamagaye kugira ngo tukarishana mu bwenge tuhanahana ivyiyumviro. Rero rero nkamwebwe abanyepolitike bekera umwami abakorani bataraza abanyepolitike bitwa kugira igihugu gitere imbere naho nyene ni ukumenya yuko cubakira ku karaga kacu abanyepolitike bitwa ko bari abanyepolitike none hari igihugu kiba kitagira politike. Aho rero ntabwebwe je mwarakunda kuvuga ntibakaruhabiriwe mu bijanye no gutunganya ubuzima bw'igihugu. Iyo politike kuko hariho politike ekonomike, politike de l'enseignement, politike njyewe cavuga nti wiyemeje ko ari umunyepolitike ni karuhabiriwe mu gutunganya ibijanye n'ubuzima bw'igihugu. None mwebwe rero muri bitwiga no yakaruhariwe abanyepolitike mukoranye ibisazo bwadukoranye n'abenegihugu bacavuga gushanga murakora bajya baza kuva ikintu kigiye kutwubaka ibisazo. Mu minsi yahera bavuga ati ati bararaguye reka tuze kumviriza ibipapuro, mugabo ubu urabona yuko mwese muza mutaritanga, kandi umwe wese afise umutwe wiwe nanjye uzozaragaye ubundi ngo wereko kuri igihugu utaje mugambe wawe. Umwe arashobora kuvuga ati nk'akarorero kavuga uti jewe politike yanje kugira ngo tuje kwiga ko nakazoza je ndabona ko mvuga ikintu numvise batuneguye ngaha mu Burundi abo hanze abafise indi noze n'umuntu yavuze sinzi ko muza murakurikirana abantu ibiganiro byabo ngo mu Burundi ibyo bariko baragira ngo ntibyumvikana nta n'ubuzi byari ngo bumenga bashaka ko abarundi bose bazotungira rimwe ngo kugira igihugu gitera imbere ngo gifata ngo ikarondera ngo miliyarderi nka 10 ngo akaba ari bo cyubakirako ngo rero ngo abantu bagaca bamererwa neza mu gihugu. Mugabo ibyo bihugu ntabiravye
nsanga ni bya bintu uzosanga mu gisagara hayagaya, wagenda inyuma y'igisagara ugasanga byaracanga ngo mu Burundi ibyo bintu byabo ngo bashaka ko abantu gumenga ngo bodugira rimwe baratungira rimwe. Je cyasubira inyuma ntibirya mvuze by'akaranga k'igihugu, nsanga ndimvira none ikibiri kwa kuvuga iki, kubera iki bavuga ngo nyamwigenda ko ntari biri mbere. Abarundi ugasanga barafise ibigega byo kuziganya, normal bica byumvikana ko mu karanga ko Burundi mu karanga mutima kajanye n'iterambere ry'igihugu, uvuga harimo gukorera hamwe, mugabo je ndiko ndaraba barabantu social mu Burundi vy'amahasa hariho uko utagiye kuyavyina ngo azogukurikira, kumbe bwari uburyo bwira ngo aronke amaberere mu mugemurira aronke ivyarya bikwiye. Urumva yuko ari abantu social, umuntu agize ikibazo urumva none munsi iyo kuba tuginaho office amikoro tubona ko gutambarira mu gutera agafoko k'isi. Nuvuga yuko n'abantu bashaka ko bose bagira ubuzima, nico gituma nemeza ko Burundi wari ku muryango. Rero rero dukoranye twese inkuko duhana ivyiyumviro kugira ngo turabe ingere twokibarabara biza. Ariko rero muraheze intangamara subira kubashimira nk'abanyepolitiki kubona hasigaye amezi make ngo habe amatora hakaba abantu bari mu mukore. Iki ni ikintu gikomeye cyane, n'abari inyuma bose bavuga bati abandi n'abarundi twahora tubona. Rero nta kurekura icyiza twafashe, nicyo gituma tugoma turaba ikintu cyose twonone. Ariko gusa ikintu nzi gikomeye ni ko umunyepolitiki ubatoba akija muri bya by'ibyo kagize politiki yo kugira ngo ibiti ahubwo agira politiki kugira ngo yunguruze igihugu gitere imbere. None rero ndashaka ijambo rero terere nagerageje guca hirya no hino ubuzima bw'igihugu, nibyo ntavuze namwe murashobora kubivuga mu bagece rutererana. Rero nifuza yuko ibiganiro byacu byogenda neza.